Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho akomeje gufata ingingo, ariko izo ngingo akaba ari ingingo zisubiza inyuma igihugu aho kugira ngo zigiteze imbere. Abatari bake bakaza bashimangira ibiherutse gutangazwa n'umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi w'iradiyo RPA Bob Rugurika, benshi bagashimangira ko ibyo Bob Rugurika yatangaje kuri Neva rwose ari ukuri kuzuye, ahubwo nyabona abarundi batari bake bagatangura kurenganya abegereye abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye batamuhanura, kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ingingo afasa zigaragaza neza ko afise ikibazo cyo mu mutwe, kuko kumva avuga ko abakozi ba leta bose bakwiye guhagarara indwi yose badakora. Ibi ni ibintu bigiye gusubiza inyuma igihugu ku rugero rukomeye cyane. Abatari bake bakavuga ko Ndayishimiye atiyumvira igihombo ateje igihugu, ahubwo ko nyabona yarakwiye gufata ingingo zituma amasuku akorwa hose mu gihugu, ariko adahagaritse imirimo ya misi yose. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko Ndayishimiye amaramaza igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no sheni ya YouTube Shiramatsiko TV idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abategetsi bagiye kumara indwi yose bakubura aho bakorera guhera mu gatondo kugeza rirenga. Perezida Ndayishimiye yabitangaje hirya y'ejo haheze, hari ku wa gatandatu igenekerezo ry'Icyenda ukwezi k'umunani 2024, aho yaje gukura imyanda iri ku buciranganji bw'amagara y'abantu i Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yaraneguye rwose abakuru batonda mu mabiro bambaye neza ariko bagakorera mu mwanda. Yavuyeyo atangaje ko iyi ndwi ata muntu n'umwe arekuriwe gukorera mu biro kiretse abaganga n'abacamanza. Yanavuze ko nyine azozunguruka amabiro yose ya Bujumbura, uwo azosanga yicaye mu biro azoca amwisohorera. Yavuze ko yifuza ko abo bantu bose bakorera mu mabiro bamaramara. Yongera yemeza ko ingwara ya kolera itariko iterwa n'ikena ry'amazi, ahubwo ko iva kuri iyo myanda yuzuye mu mabiro. Icumviro ciza ariko kitizwe. Twiyumvire gato, dufate akarorero gatoya k'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Umukuru w'ibanki, ibyegera byiwe, abategetsi n'abakozi bose ba BRB bahagaritse akazi indwi yose bakaja mu byo gukubura no gukoropa guhera mu gatondo gushika rirenga, kuko bonaronka ibyo bakora uwo mwanya wose. BRB irafise ibikoresho byabakwira bose ku buryo bakora bose atagusigana. Koko Uburundi bwoba bwungutse hamwe BRB yokagara indwi yose ikishinga gukubura no gukoropa. Mbega hamwe BRB yoca ishiraho umurwi mutoya w'abajejwe isuku, bakagira n'umukoresha abajejwe kandi asuzuma buri ndwi, akaba azi ko basanzeho umucafu na mutoya aca ataha. Ubwo sibyo byogira akamaro kandi igihugu ntigihombe. Akandi karorero gatoya, ibiro by'umukuru w'igihugu, iby'umushiranganji wa mbere n'iby'icegera c'umukuru w'igihugu muri Ntare House, ubu karashize ingane. Abo bategetsi bose n'abakozi bose babegukira bazomara indwi bakubura bakoropa gusa guhera mu gatondo gushika rirenga. Twiyumvire abashiranganji bose nabo barongoye bamaze indwi yose bakubura bakoropa gusa guhera mu gatondo gushika rirenga.
by'ukuri iyo yoba ari inyungu ku gihugu. Mu mabiro nka yose ingingo ya Perezida Ndayishimiye irashobora kugorana kuja mu ngiro. Niyaja mu ngiro naho uko nyine yavuzwe indwi yose amasaha yose y'akazi kuzoba ari uguhagarika igihugu kurusha kugikiza. Abakozi benshi bazosanga ata nico bariko barakora kiretse kwikurayo. Inyuma y'iyo ndwi hazoca hakurikira iki? Niyo abategetsi n'abakozi ba leta bose bamara indwi bakora isuku hanyuma inyuma ntibisubire hazoba hahindutse iki? Igihe Perezida Ndayishimiye yavuga ubwa mbere iby'isuku mu gisagara ca Bujumbura, umukuru w'igisagara General Jimmy Hatungimana yarakoresheje ibikorwa bitari bike, igisagara kirasukurwa koko, ariko inyuma umwanda wasubiriye kuboneka. None habuze iki? CNDD-FDD ikiza ku butegetsi yarashizeho ibikorwa rusange buri wa gatandatu, ariko umucafu wagumye ugwira mu gisagara. Iruhande yacu mu Rwanda bakora ibyo bikorwa rimwe mu kwezi, ariko ico gihugu kigatangwa ko akarorero muri Afurika mu bijanye n'isuku. None twebwe habuze iki? Isuku ni politike yubatse neza. Nimba koko dukeneye isuku nigishwe neza mu mashuri, abana ribajemwo bakiri bato, ku mashuri, ku mabarabara, mu bibanza byose bya leta, mu bibanza bihuriramwo abantu benshi hashirweho ibyo gutumwa umucafu, ntihashirweho amafaranga agenewe kurwanya umwanda, hashirweho imirwi ijejwe isuku mu buzi no mu busata byose. Mu mwanya wa mbere hajeho n'igisata cy'igipolisi kijejwe guhana abata umwanda ahariho hose. Isuku n'iryigishwe mu maradiyo nihinduke ingendo nshasha y'igihugu. Ariko kandi ntihashirweho abakozi bajejwe isuku mu buzi no mu bibanza rusange. Ibyo bikozwe hazobaho impinduka zikomeye cane. Ariko ko umukuru w'igihugu avugana ishavu umunsi umwe agahagarika ibikorwa indwi yose, sibyo bizoca bihindura igihugu ngo kibemwo isuku. Isuku ni ingendo yigwa ikigishwa maze ikinjira mu migenzo y'igihugu cose. Isuku ni politike yizwe neza. Isuku riranakwega impinduka mu buzima bwose bw'igihugu. Abantu bamaze gukunda isuku baca batangura kwanka ibisa nabi byose, ibiturire, ibinyoma bya buri mwanya, imvugo zitisoneye canke zo gutukana, ubunebwe n'ibindi byinshi. Umugambi w'isuku ni mwiza, ariko udateguwe uhinduka amajambo arengana agasigara ngaho. Guhagarika igihugu cose indwi yose bitanga ishusho ko umengo harafashwe intumbero ikomeye, ariko siyo mpinduka y'ukuri. Kumbure bizoduha ko abarundi bamara indwi bahinduye imyidogo, aho kuvuga igitoro n'amazi bavuge ibindi, ariko nta muti urama urimwo. Mbega hoho leta Ndirako-Buca ihagaze hehe kuri kino kibazo? Ninde mushikiranganji ajejwe kino kibazo? Nimba noterera iciyumviro muri iyo minsi indwi igisata cose kirakorana umunsi umwe cige ibibazo by'isuku gifise, gishireho amategeko y'isuku kigenderako, gishinge abajejwe isuku, ifise abakozi bahemberwa gukora isuku. Intambwe ya mbere izoba ibonetse. Muri leta naho nibashireho umurwi wiga politike y'isuku mu gihugu, baze bayihe n'umuryo bukwiye. Impinduka izofata umwanya, ariko izoheza ibeho. Yamara tubivuge tubisubire, atamazi atasuku ririho. Nukuri ibi bintu biratangaje kandi birateye isoni, akaba ariho benshi bahera bavuga ko Ndayishimiye afise ikibazo gikomeye cane, kumva avuga ko agiye guhagarika abakozi bose ba leta indwi yose. Ni ikimenyetso kitabesha ko Perezida Ndayishimiye afise akabazo ko mu mutwe, kuko niyumvira igihombo ibi bintu bishobora guteza igihugu. Perezida Ndayishimiye yagize ati, mu kintu bakunda ubabwiye ikonji bararikunda cane, nta kamaro ko kwicara mu biro. Ndabakuye mu biro bose. Iyi ndwi itangura ni indwi y'isuku. Uzosanga yicaye mu biro nije nzomwikurirayo. Abemerewe gukora, abaganga bariko baravura nibavure, abacamanza bariko baca imanza nibazice, kuko nukugira ngo abenegihugu boroherwe. Emwe indwi bazosubira mu biroro nje kwirabira ingene isuku rimeze. Nukuri nzabikora kandi niko bigomba kugenda.
abatari bake bagize ico batangaza ndetse benshi banenga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuko afata ingingo atakabanje kwiyumvira neza ngo amenye ingaruka zishobora guteza. Amazi niryo suku, babanze baduhe amazi kuko ubu mu mabombo harajamwo ntibitangurirwa kuko atamazi akiboneka. Ibyo ni bya kanya gato, abituma muri Ntahangwa ntibazobireka kuko nta toilette zihari. Mu gihe bitari mu mutwe nta mpundu ubwiriza isuku ku ngufu ataryo yahora akora ntaco, ariko ngo nuko umukangamiye. Ingingo nyinshi bafata ntibazigako. Hariho ingingo ziba zikwiye gufatirwa umwanya zikigwa neza. Iyo ngorane rero izotuma ataho dushika kuko twama dufata ingingo yihutihuti tutanitaye ku byo ishobora konona. Hanyuma rwose Ndayishimiye ibi yavuze birateye isoni, ni ukuri birakabije. Iby'isuku byobyo arabyirukamwo, ariko igitoro n'iduga ry'ifaranga mvamakungu byamunaniye. Ubutigu burageze tuje turabe mu kwiyamamaza ibyo bazotubwira kweri. Abarundi twaramaze kwiyakira kabisa, tubayeho nabi cane. Mu bisanzwe ntawutangura imbere y'inzu canke imbere yo ku kazi, naho hoba aho upanze rero nibongereze amasaha yo gutaha, abataha ariko batahe bakoze isuku. Isuku rirakenewe cane, gusa nkavuga ngo guhagarika akazi indwi imwe mu myaka 5 ntaco bizohindura, ahubwo hajeho amafaranga yagenewe ico gikorwa nyine n'abakozi bazohora bakora ako kazi kabe ak'iminsi yose atari ku musi umwe. Iyo nayo niyo ngingo ishobora gufatwa, kuko idafashwe gutya ni ukuri birateye isoni ibyo Ndayishimiye avuga. Mu Rwanda ahantu hose huzuye utuntu two gutamwo imicafu, kandi hari abakozi bajejwe isuku hose. Ibikorwa rusange bigaca biba ku wa gatandatu urangiza ukwezi. Mu Rwanda nta n'urushinge wosanga hasi. Ibyo byose biva kuri politike nziza y'umugabo w'ijunja n'ijambo Kagame Paul. Neva yarakwiye kumwigiraho, nuko amufata nk'umwansi, kandi mu by'ukuri afise byinshi yakamwigiyeho. Nta mazi nta suku, wombwira gute ko wakoze isuku hama ugaca ubura amazi yo gukaraba? Kwanza nibashire ingufu mu gukwiragiza amazi mu gihugu, ibindi bizogenda byikora. Umwe wese asukure ahari, ibyo si byishwa kiretse umwana muto. Umuntu arenze akura atazi isuku ni igiki? Ariko nyamba numvise nabi, ntiyavuze indwi, ahubwo yavuze ko wakwinjira mu biro ugisukura. Ntiyavuze ko indwi yose izaba ari ugukora isuku. Uyu ntiyabyumvishe neza. Icyumvikana cyo nuko Ndayishimiye yavuze ko ahubwo nyabona n'uwazasanga mu biro azamwisohorera. Ingingo ijanye n'iby'isuku ntigoye, ni buri munsi kandi ni itegeko. Ubirenze ko akabihanirwa, gutyo abandi baca baja barakurikira ndetse bahakura ikigwa. Ijambo yavuze twararyumvirije, ntabwo rwose ribereye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Ni ukuri rirateye isoni. Ahubwo nk'uko bahora batanga itegeko gushira amatara ku mazu no gusiga impangu, nibashireho ababijejwe bamenye ko ari ku kazi kabo. Ibiro byose bigire abakora isuku bafasha abaparato, bizoca bikunda kandi bizogenda neza. Hariho abajejwe gukora isuku, nibabahembe, hama ibikorwa bindi bibandanye, kuko isuku mu Bujumbura canke mu Burundi si mwino minsi gusa. Nibahe akazi abashomeri, barekeye kwigungira ko byose uzi guta imirimo yoteje imbere igihugu ngo ugiye gukubura. Tange ubuzi rwose. Ndayishimiye arananiwe. Mu bisanzwe ntawutangura imbere y'inzu canke imbere yo ku kazi kiwe. Ndayishimiye ibyo yavuze ni amakosa akomeye cane, ahubwo nibashireho politike ituma ibintu bigenda neza. Ibi bintu by'isuku byari nariko ndabiyaga n'umuntu. Ico twayaze ni ukuntu urwaruka ari rwinshi kandi atakazi rufise. Ni ukuvuga nta mugambi n'umwe leta ifise wo gufasha urwaruka. Je nariyumviriye ku Rwanda usigaye uri mu gisagara cacu ca Bujumbura. Ni ukuri birateye isoni. Komine z'igihugu cacu narumvise ko hari amahera
zihabwa buri mwaka, hagaca haba n'amakori atoza iminsi yose. Muri ayo makori hagakwiye gukorwa amafaranga y'isuku. Imigambi mfise n'umutwe ni myinshi, leta nize iratubaza kuko twarajabutse imbibi turabona uko ahandi babigenza. Je nkongena kuba musitanteri w'ikomine mvukamwo, ndazi ko yaba ari nziza cyane kandi ko nayiteza imbere nkurikije ukuntu nabonye mu Rwanda babikora. Isuku ni iki? Isuku ni ijambo ry'ikirundi risigura kugira ibintu bitagira umwanda. Muri rusange isuku ririmwo ibikorwa byo gukora ibishoboka gutuma ahantu cyangwa ibintu bitari mu mwanda, nk'uko bikorwa mu rugo, mu kazi cyangwa mu bindi bice. Isuku irakomeye mu kubungabunga ubuzima bwiza n'umutekano. Ariko none burya muri meri ibyo bakora ni ibiki? Benshi batwenze Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga ko rwose ibyo avuga atazi ibyo ari byo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.